mwese bakunze biratiro magazine muraho murameze neza ni Boss Ready uno munsi rero twatembereye muri ya gwarukikana nyene gw'ibigano byo muri Foire 4e edition twatembereye uno munsi naho twagende Boss Ready si mvuze ngo Boss Ready abantu benshi bacyatanga kumva ngumengo umuntu w'umugwiza atunga wa grave ariko by the way yarafise parce que ni millionnaire Boss Ready kana kuramutse cyane ndabaramukice cyane gose ameze neza ego namahoro abakunzi biratiro magazine barakuze nka Boss Ready umugwiza atunga mu millionnaire w'umwana ariko numukenyezi mbabare nakwise umukobwa ucuravuga ngo yego ndubukenyezi uno muntu n'umukenyezi no Boss Ready twarababwiye yatahukanye yabaye wa kabiri mu higanwa ryatunganyijwe na Econet Wireless this was Boss Ready challenge atwani kibanza ca kabiri we yashikije imigambi yiwe aravuga ati jewe imigambi yiwanje niyi iyo migambi rero twayisanze muri Made in Burundi araza kutubwira byinshi kuri Made in Burundi product ziwe murazibona izarizo ngo ni Made in Burundi reka ndakuramutse ndaguhe nikaze kuyatira magazine ego murakoze cyane umeze neza ego namahoro imiliyoni urazitahanye ngizo oyi ego kandi ziko zirakora umaze gutahana mbega wewe abanshi mpora mbona emotions barira bagira gute utanye ziya miliyoni wewe yumvise gute cyambere numvise yuko noshimira Imana cyane hama ikindi naco nkumva yuko donc ni ikintu kimwe cyanyeretse yuko ntegerezwa kubandanya nkora yuko byose bishoboka jewe ncumva nuko jewe ngiye nasa ndakuzi ariko abenshi bakomanse amakomantere kuri post nagize benshi bavuga ngo mbega ngo avuga ngo imigambi nkiyo oye ngo yumva ngo azobishobora jewe natangajwe n'ukuntu iyo migambi twavuga ndetse nawe wavuga mu nyuma ntavuye ndayisanga muri Foire Made in Burundi tubwire rero wowe kugira ngo wisange muri Made in Burundi muri Foire ya Made in Burundi ariko producer atari ndondi ego mu bisanzwe nk'abamenyereye kuba babizi entreprise yanje ni entreprise de service dukora ama service mugabo ivyo dukoresha ibikoresho dukoresha si Made in Burundi mugabo tubikorera ngaha mu Burundi donc ni nk'aba abatakivyibuka neza twoza amakaho turatraiter na jardin tukashiramo ama produit aya y'icimiti kandi ama produit menshi mu Burundi nta capacité nini bafise zo kuzikora rero mugabo mu migambi fise imigambi yuko entreprise yiwanje amera nzokoresha azoba harimwo ibyo nzokoresha bimwe nzoba ndiko ndavyikoreshereza mugabo ino musi kuzana ano ma produit nukubereka ivyo nkoresha kugira ngo ushatse kuba isoko umenye nivyo ndagukoreshereza ni kukiraka cawe guys mwabyumvise cyane ibikini cyo tuba twifuza cyane iyo umuntu ashikirije imigambi ayishize avuze imigambi yiwe abamwizera bakamuhunda amajwi udufaranga dukeya katuronka ya migambi bakayishira habona n'umuntu rero ni Boss Ready nje navuze ni millionaire parce que atahanye miliyoni nyinshi cyane mwazumvise ariko akavuga ati jewe umugambi je nashikije habona na utanguye no uye ati ejo cyangwa ejo entreprise yanje nteza ko nikura rero produit nkoresha nikoresheje produit jewe mpinguye cyane ni nete mbabane nagumye ndakuza ngo ni Boss Ready ariko izina ryawe ni nete nk'abatarize jewe rero natembereye nabonye muri Foire ndakene rero numve eske ukiza muri Foire wayiziga gute uko wayiziga niko wayisanze kungene naje muri Foire je mu bisanzwe naje muri Foire nzi neza yuko nje kumenyekanisha ibintu kugira ngo menyekanishe izina rya entreprise abantu bamenye nivyo turiko turakora nivyo turiko turakoramwo kandi mbona biriko biragenda neza abantu benshi bamaze bariko barabona ivyo turiko turakora urabona ko hasigaye n'ibintu bikeya baguma babigura kuko bamwe ntibari baza akamaro ka bino bintu nico bikora rero nkora ibintu by'inkoramutima bikora cyane ku magara y'abantu nico gituma rero naje muri Nuzenya muri Foire Made in Burundi kugira bamenye yuko n'abantu bariko barakora mu gihugu najewe ndimwo mwabyumvise ngo abantu bazi umuntu w'umukozi ubu nawe n'umukozi nubwo ibyo ariko arakora ngo ariko akeneye ko abantu bamenya daboro yuko ariko kivi ariko arakora ni nete jewe ndakunda gutera intege abantu ndakana gutera intege cyane hama icyo wobwira rero abataraza muri no Foire Made in Burundi ko no musi tugeze ku munsi ugira gatanu umunsi ugira gatanu Foire izomara imisi 10 ego imisi iragiye nk'icyo wobwira abataraza muri no Foire wabwira iki
Okay, abataraza muri no foire ndiko ndababwira ati banyarukire baze barabe baratira ijisho ibyiza by'i Burundi kuko igihugu cyacu kirimo incabwenge nyinshi apa jewe ndiko ndakora ibintu bya entreprise de service hari n'abandi bantu bafise ibindi bintu bitandukanye urashobora kuhava uhungukiye ubumenyi naje ubwanje narahungukiye ibintu byinshi kuko narashoboye kuronka andi ba entreprise tuba ba partenaire bazoza baramfurnisa ibikoresho nkenera canke iki naje donc nararose ma entreprise rajasaba ko tuba aba partenaire rero nibaze kugira ngo bunguke gutembera kuratira ijisho hanyuma bongere banaduteza imbere baduha amasoko mukurangiza ikiganiro nkuko nagenda bikora ahandi hose nagenda aca nagenda ndababaza inyuma y'ino foire iri kiraba igomba ihere bose nagenda babaza ikibazo ti mbega uzo ukenera inyuma y'ino foire yo gusanga hehe nawe ico kibazo reka ndikubaza ego umuntu azongena inyuma ya foire nkuko mwabibonye neza ni irazi biti service companies ndashobora gutunganya neza amantu zenya adresse physique mugabo ku mahezo sociaux urashobora kundonka kandi n'ubuza wese ndashobora kumuha kano gakarte kerekana amacoordonnées ziwanje n'iza entreprise byose kugira ngo ankeneye agira icambaza ashobora kumbaza ni sawa gombe reka ndagushimire cyane mugabo ntugenda nagutera n'intege kugira ngo urondere adresse physique kugira ngo jewe sinzokurondera kuri réseaux sociaux kuko réseaux sociaux maze rimwe zaranatubesha iyo ufise adresse physique iragufasha cyane mu rudanazo rwawe ndetse kugira ngo abantu banakumenye do plus reka ndagukengurire cyane ego cyane mugabo adresse physique nagenda kugira ko atakibazo iteye kuko adresse physique ngaha haranditse ko inimero donc aho muhira niyo ni adresse physique mu biho iri muhira donc sindaronka umwanya wo kuja kugura biho ahandi kwibarabara ndiko nkorera muhira pour le moment ego Boss lady kandi ndakengukire cyane nagutera intege mbona uri kukivi kandi ni sawa cyane nakomeje guha courage abona agenda caho mbona ibyo baradandaza ibyo bakora ibiki byabo reka nawe ndakwipfuriza amahirwe masa nawe urakoze cyane kandi ndadipfurije na Iratiro magazine kubandanya itera imbere kuko ibikorwa navyo ne mukora navyo ni byiza cyane guys murakoze cyane kwa dukurikirana Iratiro magazine yari jewe nyine Clovis nanatembereye muri biro sindivuze ngo ni muri biro ni muri stand ya Ninette boss lady boss lady nakunje kubabwira yatwakiriye neza yatwize ibyo akora yabivuze byose ntimagire kumuteza imbere adresse ngira ngo turaza kugerageza tuyishire ko iboneke cyane ukeneye isuku mu cyumba cyo cyangwa mu nzu yiwe n'ese pa kumugendera mwakoze cyane kuri micro ya Clovis kuri kamera yari Espoir Dark Creator.